Umushingamateka Fabiano Bankijyanino mperutse gusohora itangazo rigenewe abamenyeshamakuru aho umushimira umukuru w'igihugu kuvyo amaze gukora mu bijanye no kunagura imigenderanire n'ibindi bihugu. Mbega mutubwira ibikubiye muri iryo tangazo? Hari no gushima inyifato yiwe ko yahagurutse akagendera amahanga, akagendera ibihugu ducuditse bitandukanye n'ivyo yasubiriye akora. Yasubiriye nukuri byari bitangaje kuko yagenda mu manama mpuzamakungu amaki abaho ni ibihugu bibanyi canke vyakure dushuti yagendeye bike bibaho, niyo bishitse akaba amanama yatuma abamuserukira. Burya rero uwiserukiye yoserukirwa hariho ibintu bituzuye. Mugabo mukuru w'igihugu aviriye hasi, ubona ko vyavuye vyuzura amakungu kadukura kw'ibihano ko yishikiye agasigura akumvikwa. Naho biruko amaze kunagura imigenderanire n'ibihugu vya kure, mu gihe hakiriho igihugu kibanyi c'u Rwanda, mugabo imigenderanire umenga ntiranaguka neza. Mbega aho umwebwe mubibona gute? Ndabibona nabi kuko bitaratomoka. Mugabo ndizigiye ndavye imibonano imaze kuba, nibaza ko biri ku mpera, biri ku musozo, kuko ubushize harabayeho amanama yagiyemwo abashikiranganji b'ubutungane, tubona haheze umwanya muto u Rwanda ruguruye. Twari tuzi yuko n'ubundi buca bwugurura nkuko twibaza, ariko ntivyabaye. Ubwo hacari agatotsi. Agatotsi rero turizeye yuko kigiye kuhava kuko ubu vuba cane haherutse kuza intumwa zo ku rwego rwo hejuru z'umukuru w'igihugu c'u Rwanda, zaboreye n'umukuru w'igihugu. Twizere ko zaje kugira ngo banonose ivyo vyari bigitevye, ariko tusaba ko umukuru w'igihugu yokwibuka abanyagihugu u Rwanda igihugu kibaye ingene bakenye, ingene bafise ingorane kubera ivyo bafashanya n'ababanyi bo mu Rwanda. Fate nk'abantu mu Cibitoki, za Kayanza, za Ngozi, za Kirundo, n'imiryango yonyene ubucuti bwarahagaze kandi bari abantu bavukana. Naho batuntu tukigoranye bo tubandaye, mugabo bakugurura no kuri umuvyeyi avuga ko ari leta mvyeyi, naho umuvyeyi koko abo bantu babahuze, hanyuma ibindi bizobandaye byabisigaye bazobandaye mu nyuma. Mugabo vuba cane imigenderanire y'igihugu c'u Rwanda y'abanyagihugu cane kuko turabona yuko imigenderanire y'intumwa za leta yamaze guhera. Twarabonye ko abasirikare bahuye, mu butungane barahura, n'abandi mu vyo buhinga barahura. Umva ku rwego w'ico gice nta gisigaye mu njamake. Ariko ku munyagihugu ari nawe bikeneye gusumba, ari nawe hari inyungu mu mpande zose z'igihugu n'iz'abantu vyerekeye ubutunzi, biraboneka neza yuko ari bo bakimerewe nabi. Akorewe n'agatotsi, tumusaba ko yogira inguvu kakahava, abanyagihugu bose bagashikirana na bene wabo, kandi sibo bateye ingorane ziva handi, ziva hejuru, ziva mu bindi bice. Mugabo nta munyagihugu w'umwirimizi wo mu Cibitoki hari ico yapfuye n'uwicango, nta munyagihugu wo mu Kirundo hari ico yapfuye n'uwambara Nyamata nambari hese zo bahita mu Rwanda. Bari bakwiye kugenderanira ko n'ubundi bapfuka. Ku kibazo c'abavugwa boba bari mu Rwanda bagomvye gutembagaza ubutegetsi, ari nabo batuma imigenderanire itarashobora kugenda neza, mu gihe leta y'u Burundi yo isaba yuko abo bashatse gutembagaza ubutegetsi bobanza bagasubizwa mu Burundi. Mwebwe mubona navyo mubiha insiguriye? Urumva ico ni ikintu c'ubuhinga, ntaco nobivuga ko cane. Mugabo jewe mvuga nti nk'umukuru w'igihugu ivyo vyose hari nawe n'ivyo yabonye ko bikigoye. Nimba hariho abakoze ivyaha bataratahuka canke batinya gutahuka, aharenije mara ko batizeye ubutumwa bw'u Burundi, nawe nyene kandi aravuga yuko budakora neza. Yofuma araba ukuntu agira ikigongo c'imfata kibanza, abantu akabemeza ko batashe batazoshika bafungwa, bazobana bidegemvya, kuko n'ubundi ubutungane buracyafise ivyo bunegurwa.
aho rero byoca bikunda baje badashikira mu munyororo bakabona bidegembya ndibaza ko boza abo muvuga ni bamwe bafise imitahe mpuzamakungu abari bo bose abarundi reka kuba mu mahanga uri ku mutahe cyane ari ubwoba ntibiryoshe uno munsi ko twemeza ko ubutungane atari ubutungane dukwiye bugifise intambamyi hari hakwiye kubanza kubunagura mu gihe tubaze kubona ko ubutungane bushitse nukuri utoza yoba afise bindi bimba bujije aho rero wese bakabaza ibihugu bihaye indaro kuko nabo ushobora kuba nabo bahaye indaro muri ivyo bihugu bavuga bati ahantu nabene vyo bavuga ko atabutungane buhari nitwarungika abantu bari yabisemo hasere ko ari impunzi amategeko ntibare kuriya nabo yego bajya abantu bahunze uvyo bahunze vyose bitwa impunzi bari muri hasere baraba yarogese ushobora kwirukana umuntu rero wahaye indaro uzi ko atsubira inyuma kumererwa nabi nibanagure ibintu by'ubutungane hanyuma ko tubamo tubibona baheze bahaza ariko ndumva ko bibaye ngombwa mukuru w'igihugu yogira ikigongwe c'ifata kibanza atarabiye icaho hose yagizwe kugira ngo bikunde abantu bagimisha imitima mu nda batahuke kandi ntaco bagitangaje kuko uno munsi abatuyoboye baronse mu c'ifata kibanza ku vyaha vyinshi bakoze nibaza ko mbere bitaba vyaraheze kikirifata kibanza hazoheza hagereye bigasubirwamwo abakoze vyaha kabihanirwa nibaza ko twarabonye ko severe yarakoze ibikorwa by'72 ariko izobandanya 93 na ryari turarindiriye ko izotwereka ivyabaye mu makambi y'impunzi y'abarundi bo mu gihugu hagati ku mashuri y'Ibuta za Kibimba za ababikoze turazi neza yuko bari muri abo munsi badutwara nibikebukire rero hano babiri mu gihugu abone ko nabone bari mu gihugu cy'agatekanye cyifata kibanza abo bana nabone babagirira ikigongo cyifata kibanza amabazi abandi tubahiyeho